ikikubita iki cyose iki tuna papa apaja guswaga nayo kwa ingani rangi yake original urayibona umujama acakubita ngaha gozi urayibona twe twicaye haje bisigura yuko iyi modoka itaza kubiri ngaha hari kuba ayandi makuru hari kuba indi histoire murana rero ibyaciye biba ibi byose ni byamanyaguritse gane amortisseur yabaye gapata murayibona hama imodoka murayibona ngaha kimera nk'inyerera gushika hariya murabona ino accident ngene yabaye murabona ayi ni uboro bwa manyaguritse murabona lo type yaje aja vuye ino anakuya ansanga urabona ho nari imparitse murabona ibarabara iyo riri paritse ngaha ava hariya araza ansanga ngaha arankubita imodoka igwa hariya ipine ryagenze uku epa hapa raba ipine giwe he murabona aho ryahere umva yarafise mission ipine giwe nagushikari ari kuya hivi nginga murabona ipine araza kakuya oya araza gushika sano nga bigendana n'umugabo ibi nga murabona bameshe so byagenze gute abantu bagomba ko barambaza ati none wewe accident birendekaye ejo twari dupoesheje haje inyuma hajya mubona hajya hama hari nko ma 22h uko abagenzi bari bahari banik miro team tarubwebwe twari twicaranye ngaha nyene abari mvye bita ba KJ producteur yitwaye ikizo rero duteramye turatera inkuru ndiko ndabayagira ibintu vya oze electronique plutôt oze logistique ndakunda kuturanya oze electronique kwa oze asanzwe afise n'ibintu bya electronique oze logistique company ndiko ndababwira ingene ushobora kugura imodoka nshasha kwambwa tone nawe gwe kutagura imodoka uhindura imburugine barabwira ati no mwebwe mukunda imodoka zigezweho ni muje muri oze logistique company ibatumireko imiduga ibatumireko imiduga umuduga umeze neza mushaje ngo ndayibasigurira ingene ushobora kugura umuduga ukawutumako naho number yari D3 do kwa izi yugaye umuduga ashobora kuva Dubai kaza ugashika Bujumbura nivyo neko ndabasigurira ariko ndababwira ati uragenda mukicara ukamubwira ati je modoka nkeneye ni number Lactis number Kabido number Cameo number iki mukumvikana ibiharura naka mahera akwiye ubufise mwe murayaga hama ayandi mukayariha mu nyuma rero ndiko ndayibasigurira nabwira ati iciza cyavyo nabeka iciza cyavyo ingene iyo uguze imodoka muri ubwo buryo ubufise umutekano ukwiye si bya bindi byo kuvuga ngo urumva ngo imodoka yaguye mu nzira yaguye mu mazi ivyo wowe ntavyo kenera kumenya ayo ntuzenya ayo avantage yo kugura imodoka ugize commande uciye muri oze logistique company kugira nta ma stress ugira so rero bimeze uko niho naciye ndabwira ati none mumva gute ndiko ndayibasigurira neza ariko arabitahura ubwene twumvise ngo pu hajya bicaye abantu no tubwe twari twicaye rero imodoka izanana hariya gutya imodoka izanana hariya imanutse igeze nko ngaha ikirata inzira ikiraza gutya urabona imodoka ikiraza no ngaha
murabona ikikubita iki cyose iki tuna papa apaja guswaga naye kwa ingani rangi yake original urayibona umujama acakubita ngaha guki murayibona twe twicaye haje bisigura yuko iyi modoka itaza kuba iri ngaha hari kuba ayandi makuru hari kuba indi histoire murana rero ibyaciye biba ibi byose ni byamanyaguritse gani amortisseur yabaye gapata murayibona hama imodoka murayibona ngaha kimera nk'inyerera gushika hariya murabona aho imodoka yagiye guhagarara ya juku aho simubona ngaho no murongo wa blanc uyu ngaha gusa imodoka yaza imodoka yahagaze ngaha aha ni imodoka yahagaze urumva isanganya ryabereye hari murabona isanganya ryabereye imodoka ikiza guhagarara ngaha twari twicaye haki yuko iyo ijya modoka itahaba zari kuba ari ingorane niho rero mu nyuma rotipe turagerageza kumvikana mutipe yari yaborewe fo ari ntere ari ntere kabisa turagerageza kuyaga twumvikane eba mujama nyene biranga acaye yambaza assurance turahamagara abapolisi baraza barapima baramutwara amadokima kurumva yagonze imodoka yasanze ihagaze ahantu hamwe baca batwara amadokima hari ejo samedi nijoro ma 22h rero mutipe rero yari yanyoye nyinshi murazi neza yuko burya banatubwira ati burya wasomye si byiza yuko ujya kuri vola urumva rero nuko rero byagenze rero imodoka naje ngaha ko mubibona abafundi banje nahamagaye kugira baze kundepana kuri modoka ishobore kuva ngaha rero nibi rero ndimwo nta rero ndi mu butekamutwe kugira imodoka dushobore kuyikura ngaha nibyo mpamvu rero ko twahatswe abariko barambaza ati none ga Simbizi Sanganya wagize byagenze gute iri nini na iri aribika yiko apikare siko paka boroke nyine mogota kuzika mani kare ya kabus murabona ni ngora akani ni aka murabona neza yuko ibintu ari mu bambi ndoifu rero umva ibi ni ibyago rero bigendana n'umugabo washobora kuba wipoeshereje ugahura n'ingorane nkaho urumva ibi bintu impamvu ndabifashe na kimwe unasema pale haribika ina nini na hilo tili hapa wale kurazio na para abikuvunjika pale au ni hivyo imegonga tu kidogo tu imevunjika hizo imegonga ya motisere lakini ishaishi wala iko bala kuchua hizi plaketi mbona mzizi imeisha mubaya yaba ntacu sawa ndo ifundi banje bamwitarama no ariko arayikonesera
kandi azi yuko ibintu biza kugenda neza. Je ndi Simbizi wase mavumba ndabakunda cyane.